Mwaramutse izina Mbayahaga mu Congereza risigura ngo the gift that keeps on giving. Okay. Abatavuga icongereza muje kukirondera. The gift that keeps on giving. Bon, anyway, je novuga kuva aho Buvira ifatiwe Mbayahaga ari muri za stages canke etape 5 etape du deuil canke 5 stages of grief mu Congereza. No kuvuga bon sinze psychology mugabo bamaze vuga hirya no hino mwime bati ngo ni deni lo deni dinayo kuvuga ati bon ivyo ntibishoboka sinzi bo igituma yagumye kuri iyi deni haheze amezi aguma kuri iyi dinayo ntiyashoboye kunguruza uko ari zitanu bavuga ngo hariho lo deni utavuga ati oh no ntiyapfuye ntibishoboka bukeye la kolera koma vyagenze gute yo ndahaba bukeye kangahe marchandage kumbura yo bigenda kugenda kuriya et puis dépression et puis acceptation benshi baramaze kuza kuri yo acceptance sinzi gituma yagumye kuri denial ariyo deni ntiyarenganye iyo etape ya mbere ya grief canke di deuil. Voilà, reka tumwumvirize kugira ngo mwumve ivyo ndiko ndavuga. Bona Mbayahaga ishura kino kibazo direct, okay? Yes ashimwe. Amen. Nuko Hallelujah. turi mu gihe impera z'umwaka wa 2025 habayeho ivyavuzwe byinshi n'ivyabaye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, aho wabona ko abanyamurenge hamwe n'abanyarwanda eka n'abarundi bamwe bashoboye kuryoherwa kwifatwa rya Uvira kubwa Apotre Mbayahaga. Uvira yarafashwe. Ikibazo kiri direct mu Congereza bavuga ni yes no question, ego canke oya. Reka twumvirize ko akiri muri deny canke deni canke ko yoba yarunguruje muri za depression canke ahandi. Bo uko ivyo uvuze byarabaye nibyo. Harabaye n'imbyino zakompojwe zijanye n'ico kintu uvuze cyo Uvira ko yatemvye. Ntawuze ko yabanje mugongo canke amazuru ntawe bizi umugabo twaravyumvise. Twumvise bamwe benshi muri abo nyene uvuze b'abanyamurenge canke abandi bantu bashikiye izi ntambara ziri muri Kongo, nkuko uvuze n'abarundi b'intambira kiza nabo baragiyemo bavuga yuko igihugu cafashwe kandi inzira ari nyabagendwa, donc babonye igihugu mugabo gufatwa. Ari umuntu abwiye nti iyo umuntu agiye kugura impuzu mu isoko barayimuha akayigera, iyo asanze itamukwiye arayibasubiza. Rero kuvuga ngo umuntu yinjiye mu Buvira hanyuma bukeye bati nagasaga kuvyina baranyarukije. Ica kabiri nuko intambara iracabandanya, intambara ntirahera n'ubu turiko turavuga ndikiraba. Hanyuma bavuga yuko batsinze intambara uno munsi ugiye kuraba bageze aho baja muri recrutement des enfants soldats, abana bato bariko bambegwa imiryango kugira baje kongereza effectif. Okay, Mbayahaga ikibazo cari Uvira tombe utombe pa, that's the question. Mbayahaga reka tugisubiremo. Est-ce que Uvira tombe? Anyway, donc byo kuvuga ngo batamvye bavyinye, let's face it, mu ntambara hari impande zibiri. Mbese no muri soka no mu mupira usanga hari impande zibiri, uruhande rumwe rutsinzwe urundi ruratamba, no doubt about that. Namwe abadede iyo ba M23 baza Uvira mukabapiga mukabakubita mukabaduza mukabashikana Bunagana mukaca mugenda mukafata n'inka zabo mukazimanura Buvira izindi mukajana Burundi mukazirya, abadede baba ariko baravuza ingoma. Ubwo vyagenze ukundi, il faut accepter monsieur Mbayahaga. Urumva nukuza ugenda ku mayitape ukanyarutsa ko intaba zo mu karere urabona ko zinyaruka, ukaba wamaze kugera kuri acceptance kuvuga ati bon pensons à autre chose. Hanyuma iyo migani y'impuzu y'abantu bavuga ikirundi cishi mumbwire aho kwikura impuzu no kuyigera bihuriye ni socio n'iki kintu c'intambara. Et puis ntibavuga ko intambara bavuga kubaje Uvira, intambara turaze muri Kongera cabandanya sans doute. Bon, haratanga kuvuga ngo bashaka Kinshasa, ce qui est vraiment très ambitieux. Mugabo intambara turazi twese kukibandanya, ikibazo cari Uvira tombe ou tombe pas. That's the question. Yabo bagwanyi babo kubera urugamba ruracahari. Ico gihugu sinibaza yuko coba carafashe ngo bavyine intsinzi mu gihe bamwe muri bo babaho muri ako gace
bakiriko baragirirwa torture bimwe byo gutabagazwa, abantu bagakubitwa, abandi bakicwa. Tukaba tubona abantu baraswa kandi kubera bavuze ngo bazi amategeko yabo, ukabona ahubwo iyo ni preuve ko bagifashe, umva bagifashe de façon que abahari bari chini ya ulinzi, niko mu Giswahili kivuga, no kuvuga utakikoze ibyo bavuze baragukubita, ahubwo bo bagifashe bikomeye. Donc kuvuga ko bandi ko barahohotera abahari ntabwo ari proof ko batagifashe, ahubwo ni proof ko bagifashe. Kumva bavuga uti bagifashe mugabo bagifashe nabi, ari kuva ko bagifise, ku buryo urumva itegeko bashyizeho ariryo rikogwa, ujyanse ugakubitwa inembo. Donc anemo carafashwe, n'est-ce pas Mbayahaga? Atavuga ngo ndavyishimiye cyangwa ntuvyishimiye, uvuga gusa iki cyafashe umugabo ntibakwiye guhohotera abandi bantu. Question, Uvira tombe ou tombe pas? abapfa baracyariko barapfa mbere ku bwinshi, n'impunzi zihunga ziva muri ako gace bavuga ko kafashwe ziracyari nyinshi. N'ubu turabona aha turiko turakora ikiganiro, ibiro vya ONAPRA bijejwe kwakira impunzi biraha inyuma yacu ngaha, nimwahaca muraja kuraba hari imirongo myinshi y'abantu basaba ubuhungiro bavaho nyene kandi bahunga abo bantu. Still umva bahunga abantu barahafashe. Donc ikibazo Uvira tombe utombe pa, inyishu ni oui mais kumbura ubwo uti bon bariko barahohotera abantu bariko barahunga, mugabe ikibazo wajijwe ni est-ce que Uvira tombe utombe pa? Ico cyari kibazo yes or no. Hanyuma kuvuga uti ariko si vyiza kubera iki abantu bariko barahunga, abantu bariko barakubitwa. Mbayahaga, the question, Uvira tombe utombe pa? Biragoye kuvuga yuko intsinzi yabonetse mu gihe muri abo nyine bariko barabyina intsinzi. Donc abanyamurenge warubajije hakiriko haraba amarevuma, abantu banyuruzwa muri bo kandi bakanyuzwa na bene wabo. Donc mu yindi mvugo rero nta preuve iboneka yuko igihugu cyabonetse canke Uvira yafashwe, kuko preuve nizo nyene ushaka kutubwira ko bariko bakubita abantu, bariko basha amategeko yabo, abatabishatse bagapfungwa bagakubitwa abandi bagahunga. Iyo niyo preuve, kuko nk'ubu dufate separe de Tabara, nta ntara y'u Burundi irafata, nta muntu uja gukubita mu Kayanza, nta muntu uja gupfunga. Utanguye kubona nk'abarundi bari kubahunga bakavuga ati Rede Tabara iratwirukanye, no kuvuga Rede Tabara yafashe aho hantu. Abantu bidodomvye bati Rede Tabara kira kudukubita idupfunga utakwije amategeko, n'ubwo abantu Rede Tabara yoba yahafashe. So preuve urazivuga, nyivuga ngo nta preuve zihari. Mbayahaga, ugendera mu psychologue agufashe uve kuri denial deni ujabuke ku yindi stage. Okay, it's time. mu bisanzwe vyogaragaje yuko igihugu bakibonye. Cya mbere kwari uko bahamagara bene wabo gutaha, bagataha bajya babivuga bavyinye ati M23 twebwe bari kuba baramaze kuvuga bati twebwe igihugu cyacu cabonetse, cyo twahunze nta kikihari, uro turitaye ko bantu bundi bavuga bati gakondo yacu niyo dukenera kugira, none ko batarataha. Okay, hafashe Uvira ntajwe Kongo. Et puis reka tuvyumvikane bwana Mbayahaga, jewe nubwo ntazi Kongo nibaza ko Buvira atarimo irimo abanyamurenge benshi cyane. Neza ko abanyamurenge benshi kumbure baba bari muri buriya bundi buce bari bamaze gufata. Kubera iki iyo batatashe Bukavu igifatwa? Donc bavuga uti na Bukavu ntirafatwa, na Goma ntirafatwa kubera abanyamurenge ntibarataha. Encore iyo si preuve ko Uvira itarafatwa. Ntabwo Uvira ifashwe, ntabwo abanyamurenge bose boce bataha. Niba tatashe Bukavu yafashwe, niba tahe Goma yafashwe, nubwo Kinshasa yofatwa hari abanyamurenge batazotaha. Abadede ntimwagifashe, hari abadede benshi batatashe batasubiye gutaha. Inkotanyi mu Rwanda zaragifasha imyaka 30, hari inkotanyi n'ubu zitarataha. Abanyarwanda bari muri mumbwira ndi sûr et certain ko ari bo n'inkotanyi banagize contribution umugabo bayigume mwahisemo kuba muri Canada, muri Amerika n'ahandi. Gutaha siyo proof ko Uvira yafashwe. Nta banyamurenge benshi baba muri Buvira, to be fair, je niko ndavyibaza nubwo ntazi Kongo neza, ariko kandi ko abanyamurenge batatashe ntabwo ari preuve ko Uvira itafashwe. Ikindi kandi gufatwa no kuronka amahoro ivyo n'ibintu bibiri bitandukanye. Nubwo yoba yafashwe bisaba umwanya uhagije kugira bayisecurize n'abanyabuvira kugira ngo batahe, byo fata igihe no kubarasira ko bafashwe d'abord kandi ko hari securize. So encore une fois kuvuga ko abanyamurenge bose iyo bagiye mu bihugu batarataha ngo vyerekana ko Uvira itafashwe, iyo preuve ntabwo bijanye na Uvira no guhunguka kwa abanyamurenge.
bakaba bataraza canke bataritegura ngo batahe n'amatike babuze canke nuko iwabo n'ubu intambara itarahera. intambara muri Congo ntirahera, ça c'est certain, ça c'est sûr. Gashi nta muntu yo kubesha ngo intambara yaheze, but that was not the question. Ikibazo c'était, rappelons-nous, est-ce que Ubuvira bwarafashwe, yes or no? Icya kabiri ko turiko turabona les demandes d'asile n'ubu nkuko nari ndabivuze ari benshi, abantu baba babonye igihugu bakabandanya baje gusaba ubuhungiro ahandi. Rero ni kinyoma Encore une fois, ntabwo twavuze igihugu ca Congo kiracyari mu ntambara. Ikibazo cyari Uvira tombe ou pas tombe. Simple question. bareshwe mugabo kubera propagande z'intambara zirabaho. Hariho les médias cyane cyane rezo sociaux ziri peye kuri ibyo bintu byo gukokeza ibibera mu ntambara mu kunyegeza uruhombo rwa bariya, ahubwo igihombo bakacita inyungu, bakabyina kare mu bisanzwe umuntu agatamba yongera ababaye. Nibyo bihari. Rero ugiye kuraba abanyamurenge barahenzwe nkuko genda bivuga. Bon, ok, arakomeza abashaka kumva ikiganiro cyose muja kumukubito, arakomeza akavuga byinshi cyane. Je ikibazo nagomba guhatira ko nico ca tombe utombe pa, kimunanira kwishura cyane, agatangura kuvuga ibintu byinshi birenze ibikenewe. Ubuvira bon haracyamo intambara muri Congo, je nifuza ko yohagarara d'une manière pacifique, mugabo hariho réalité sur terrain udashobora guharira. Bon wavyanka wabikunda oringite niyo yiyo, ariko je mbona yuko Monsieur Mbayahaga we wabaye stuck kuri etape imwe, bavita ngo ni 5 stages of grief, ndaza uravuga icyongereza canke 5 étapes de deuil mu gifaransa peut-être. Ni modèle umuntu yitwa Kubler-Ross, donc hatangura déni canke denial, kuvuga ati bon ntibishoboka, hanyuma colère, enga, ukashavura. Koma iyo nibaza ko badede benshi baza baranayiranganye, hacaba bargaining, marchandage, ya Uvira marafashe mugabo no kwibuka amasezerano ya Washington, Uvira bashashe mugabo Kareme nimukora ko Uvira marafashe mugabo Tanzania turabaziriye, puis depression, sinishaka abantu ko depressed. Neza ko kumbore iyo stage hari bari cabayisimba bakaja kuri acceptance ati bon it is what it is. Okay, so bwana Mbayahaga, it is what it is. Mugira umunsi mwiza, bye bye.